sana. Imani Yesu agira abakozi b'Imana. Mungu abariki watumishi wa Mungu. Bavuze ijambo ryiza. Wamesema neno zuri. Hari abakubujije umurimo. Kuna watu walikataza kazi. Hari abadashaka kutunga. Kuna ambao hawataki uwe na vitu. Hari abashaka kutaronka amahoro. Kuna watu ambao hataki uwe na amani. Ngo Imana igiye kubagukiza mu isi. Mungu anaenda kuwaponya katika jina la Yesu. Tuvyaguruke. Tusimame. Tumaze umwanya tugeze mu mwanya wo kurangiza ariko nturaba cyasigaye gato. Tumefika wakati wa kumaliza lakini bado kidogo. Reka ubanze wigorora huri. Acha kwanza ujinyoshe ulipo. Reka hariya mu buhinga bw'ivyuma dushiremo agasimba gatone. Nko mu minota 2 canke 3. Dakika 2 au 3. Hanyuma kugira twisengera Imana. Ili tuombe Mungu. Dusubire iyo twaje tuva. Turudi tulipotoka. Hari ijambo riti Imana yampaye. Neno kidogo Mungu amenipa. No munsi s'umwanya. Leo sio muda. Nari kuvuga. Ariko ndarivuga. Lakini nitasema kubwo ubushobozi bw'Imana. Batuzamurire gatonye tubanze twigorora. Bwira mugenza wa tuzobona Imana naho bakugwanya. Uzotera imbere naho bakuvuga nabi. Nasonga mbele japo wanakusema vibaya. Reka bavuga bavuge. Acha wanaonena wanene. Hari abavuga bazosanga bariko barivuga. Kuna watu wananena kabisa wanasema wenyewe. Hari abibaza ngo bariko baragusebya ariko bazosanga bariko barisebya. Hari abashaka kuhomba aribo bazodandaza ibibanza byabo. Bagiye kubona uzamuka. Bagiye kubona umererwa neza. Kuko Imana yarirahiriye. Bona uzuba mu ruhande rwayo. Wazokwengera agira ingorane. Amashi menshi batuzamurira. Amashi menshi ku Mana.
amashi. Genda uvuge Imana. Ambia jirani yako mseme Mungu. Ibitari Imana ubireke. Kama sio ya Mungu yache. Reka tuvuge Imana. Acha kuseme Mungu. Hanyuma tutambire Imana. Alafu tumtende Mungu. Genda ubwire ababanyi bawe. Genda ubwire abagenzi bawe. Ubabwire Imana. Ati na sasa Imana igira neza. Mungu anatenda Mungu. Tugiye kuraba ijambo ritonyi cyane, tugiye kurangiriza ko tunaenda kuna neno dogo sana ambalo tunaenda kumalizia. Ivyahishuriwe Yohana. Ufunuo wa Yohana 22:12. 22:12. Niryo mworenza ko hanyuma tuce tubandanya n'ibikurikira gato. Alafu tutaendelea na yajayo. Tuce dukubita batobiya mu izina rya Yesu. Alafu tutapiga kina Tobia kabisa. Ira mugenza ati turakubita batobiya. Ambia tulani tunapiga Tobia. 12 haravuga ngo 12 inasema wahendaza vuba. Wazanye ingero ku kuboko. Kugira ngo ngere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Gira mugenza wati apotra ngomba bikora ubunyene. ambia jirani yako apotra nataka kufanya kufanya. Hari abo ngomba ngingero. Kuna nataka niwape zikwiranye n'ibyo bakoze. kulingana na mambo waliyotenda. Nimba ukora neza, Kama unatenda vizuri, abaambasaderi bazobivuga bijuru. ambasada wa mbinguni watasema. Ariko nimba ukorana, Ila kama unatenda vibaya, nabyo tuzobivuga. navyo tutayasema. Kuko duserukira Imana. Kwa sababu tuko mbele ya Mungu. Ngo bantu baragosola bagasigaza mwiri. Bantu baragosola bagasigaza mwiriko. Urutaro rw'Imana rugiye kubagosora. Urutaro rw'Imana rugiye kubakebanya. Baragosola bagasigaza mwiriko. Abantu baragosola bagasigaza mwiriko. Urutaro rw'Imana rugiye kubagosora. Urutaro rw'Imana rugiye kubakebanya. Abantu baragosola bagasigaza mwiriko. Urutaro rw'Imana rugiye kubagosora. Urutaro rw'Imana rugiye kubakebanya. Banashimisha ku Mana yacu. Numvise amajambo yaciye ngaha. Nimesikiliza maneno yaliyopita hapa. Mudandaza Diodone amajambo yavuze, Amesema maneno aliyoyasema n'amajambo yavuzwe n'umuvugabutumwa mukuru, na maneno yaliyonenwa na mtumishi mkubwa yose yaramwe. yote yalikuwa mambo. Yavuga ku bantu babi. Yalikuwa kitu kimoja. Nagomba ndakubwira, Nataka nikwambie, umuntu mubi mtu mbaya ni mubi nyene. ni mbaya kabisa. Umuntu mubi, Mtu mbaya, abantu basenga watu wanaoomba, dutegerezwa kubirinda. tunapasa kuwa Ivyo bibazo waciyemo, sehemu hizo ambazo umepita, hari ibibazo watewe kuna n'abantu. matatizo ambayo umesababishwa na wengine. Urudandazwa rwawe, Fanya biashara wako uguhomba wahombejwe n'abantu. uliangushwa na wengine. Mu rugendo rwawe, Katika safari yako, abakubuza amahoro n'abantu. wanaokukataza amani ni watu. Suzuma. Tazama, Niwamara gusuzuma, kisha chunguza, bizogenda neza. mambo yatakuwa vizuri. Makofi mengi kwako. Ujya mugabo n'umuntu w'Imana. Yeye ni mtu wa Mungu. Nzohora ngira liste y'abantu b'Imana zindabavuga. Nitakuwa naweka listi ya watu wa Mungu niwe nawataja. Imana ihezagira abarongozi. Mungu awabariki viongozi, Imana ihezagira abanditsi b'ishengero. abariki waandishi wa Imana kanisa, ihezagira abajournaliste ba Nayoti TV. abariki Imana watangazaji, ihezagire abaririmbyi ba Louange na Adoration. abariki Imana wanakwaya, ihezagire abantu bose batugaburiye ijambo ryiza. abariki watu wote ambao Tugiye wametufuatilia. kurangiza Tunaenda aho kumaliza, tugiye gusubira mu mihana yacu. tunakwenda kurudi majumbani kwetu. Wewe wumva urwaye, Wewe ambao unasikia unaumwa, wewe wumva urwaye, wewe ambao unasikia unaumwa, ugiye gukira muri iri sengesho tugiye gusenga. unaenda kupona katika. Wewe wazanye umutwaro, Kama umekuja na hitaji, ugiye kuruhuka muri iri sengesho tugiye gusenga. unaenda kupumzika. Imana igiye kuguha amahoro mu Mungu anaenda bugingo bwawe. kukupa amani.
data buja mwana ushobora byose, uri Imana nziza. Twatanguranye nawe ku munsi data buja w'isabato no kugera kuri uno munsi ku wa mbere w'iminsi ndwi, aho dusozereye data buja isabato twatanguye kuruhuka. Yesu, turakwinginze udukomeze, ishengero ryawe urikomeze, ishengero ryawe urihe umugisha. Waravuze ngo ubukene n'umuvumo, nasi umuvumo w'ubukene ku bana bawe. Reka bose inzu zabo zuzuremo ibyo kurya, reka imifuko yabo itunga amafaranga, reka amafundo yabo y'ibikwembe data buja bemwe amafaranga. Yesu, reka imikuka igwire mu ngo zabo, bigaragare ko bari ku musozi wawe nayo. Urakoze Yesu, jana n'abamanuka, komeza amakorari yacu, komeza amashengero ya nayo tahari. Yesu, urakoze, turagukengurukiye kugizwe Amen.